leta ya Uganda itangaje ko muri ico gihugu hateye ikiza c'umugera wa Ebola kuwa 20 Nyakanga. Igisata ca ONU kiraba ivy'amagara y'abantu kimaze guharura abantu 63 bafashwe, muri bo 29 bitavye Imana, harimwo 4 mu bakozi bo kwa muganga. Mu burere bune bwibonekejemwo abagwaye, abantu 4 nibo bamaze gukira, naho nabo nyene bariko barakurikiranwa n'abaganga. Ebola ni indwara mbi cane ku rugero rw'ibice 90% y'abanduye. Ibimenyetso vyayo bisa nk'izindi ndwara nyinshi: kwaka umuriro, gucika intege, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, kudahwa, gucibwamwo, kuva amaraso ahantu hose hari intoboro, kuvira imbere n'ibindi. OMS ikaba yaragaragaje amakenga ko ico kiza gishobora kubandanya kugwirirana cane, na burirya gushika ubu atarucanco ruhuye n'uwo mugera wadutse mu Bugande ruraboneka. Uwurongoye ishirahamwe OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yamenyesheje ko batinya ko mu ntango ikiza kitaramenyekana kugira ngo hafatwe ingingo zo guhangana naco kiragwira hirya no hino vyoroshe. OMS ikavuga ko incanco zakoreshejwe mu kurandura n'imizi Ebola muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zidahuye n'ico kiza cateye i Bugande. Ariko naho biruko ngo hariko harageragezwa incanco zitandukanye zo kugerageza. Igisigaye kugira OMS itangure kuzigerageza ngo n'uruhusha rw'abarongoye igihugu ca Uganda, nk'uko bivugwa n'umuganga Tedros arongoye OMS. Igihugu c'u Buganda cari kimaze gutegwa n'ico kiza, cabonetse ubwa mbere mu mwaka w'1976 mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza uno musi kimaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi. Umugera wateye i Bugande ubu n'umugera ukomoka muri Sudani. Uwo mugera wo muri Sudani ukaba umaze kugira ubwoko indwi bwose, 4 bwatowe i Bugande, 3 nabwo muri Sudani. Ikiza ca Ebola kikaba caheruka kwaduka i Bugande mu mwaka w'2022.